hama nkuko mwabonye iki gice cya giheruka gusohoka je hajya sinakinyemwo ariko naragerageje ku directinga uko nshoboye kose dufashanyije n'abandi patient ni assistant wanje ego rero iki gice cyari kigoye cyane kuko ndavye ukuntu urya Clinton yahindutse umwana hajya twarakoresheje amangetengete menshi attention ugacusubiye ino kwa bari ukuntu urya bari yasohose mu nzu agacagira si ikintu cyoroje urabona n'ingene urya diamond yaca Bahe mu kirere ajya mu kirere hoho ni ibintu twakoresheje nk'amagri bibwe by'abazungu bakoresha attention biragoye kuko uravye neza igihe cyagiye urya Antonio aca simba aguruka hejuru muzokurikirane neza kajya kantu hajye nyene hejuru ari ku mabati arakantu gace kagira uko ijya ni green ari akantu gace kagira uko muzokurikirana neza mu karabe ni ibintu byari bigoye cyane turakoresheje abantu nyene benshi kandi hajya baratugoye kabisa kuko ababanyi induru babonye nyene umuntu aguruka byavure bace bagomba bakoma induru kandi yajya nyene impande yari imborego yari hajya nyene ijya yewe yaradutesha umwanya munini ugacu usanga aje ngo ego ibi bintu sha ngo najewe aha rero ni ngorane duha n'ibintu byinshi cyane by'ibigeragezo nukuri inyisha hiri nuko mwoca mudufashe mudusupporti turabe ko filme yo mu Burundi yotera imbere nk'ibindi bihugu byaramaze gutera imbere ku byerekeye amafilme rero filme ni ikintu kigera kure filme ni ikintu umuntu arashaka kwicara hajya n'umuryango wiwe bagatera bakiga ubuzima ukuntu bumeze urumva rero nukuri turabasavye mudufashe kuko ari indi scene ekanibuke araga scene twigeze gukora twakinye urumva ibi nivyo duhura navyo kuri tele mara imbwa mariki imibu ibintu byinshi cyane badurana ivyo nibigerageza ariko reka tubandanye kuko tewe twaramaze kwiyebera film nuko nyene rero niko kuvuga ati araga scene twigeze gukora twakoze mu bindi bice je nari meze nk'umufrimason nagiye ku mutipe umwe nyene urya bare agira uko ijye se ni hajya twahuye n'abantu benshi cyane ndamubwira ati ibintu by'aba freemason yinjira koza ni muri iki gice nyere kirimwo muri flashback urumva nabwo ati jewe kira nabaye nk'umukuru w'igihugu kibanye ngaho par exemple nka jewe urabona ubisigaye fisa kabiri keza ubwa mbere nari fisa kabiri nyene kameze nk'umukuru w'igihugu araho muri cyo gihugu kibanye ariko urabona ni sawa ubuzima ni sawa fisa matama za mazuru meza fisa imishatsi myiza mu majambo make je ndi umuhendi sama urumva rero abantu benshi akejya kantu basanze inbox bambaza ati none hajya washize kuvuga umukuru w'igihugu cyahe ico yuri n'ibigeragezo rero urashize uba script nuko twayiteguye nitwashaze kuvuga umukuru w'igihugu ariwe twavuze gusa kera jewe nari noze cyane nari fisa kabiri nyene gato nk'umukuru w'igihugu w'ikindi gihugu kibanye ngaho ariko abantu benshi bace biyumvira byinshi ivuga ati none wewe washize kuvuga umukuru w'igihugu wa hehe je kubyiwaje avuga ati oya niko script yanditse rero tuje turondera umuntu yoba yateguye script tumubaza icyatumye yandika kujya urumva rero injira mu muryango wacu w'agakino k'ubuzima iyo twarabikinye rero mbega nka wewe uriko rankurikirana ubo bamaze gukura mu ikigo cya nyabaki muri iyi film agakino k'ubuzima mbega ifise inyungu nyabaki kuri wewe naho rimwe na rimwe twadusanga amakomantere atabaho ngo ivyo bintu mu byihoze ni muzi gukina n'ibyo nibigeragezo none woca intege umuntu gute kandi inyongorane y'abarundi usanga umuntu aho kukubwira ati vraiment courage muga akaca avuga ati ngo ivyo bintu vraiment ni muzi gukina mu bireke eski ntawe uriko rankurikirana uvyifuza ko twohagarikira ngakwera agakino ko buzima ko cyo nzi gusa tusoye turonga ama viewers menshi ama like ama commentaire atari make eski kandi abantu baciye amakomantere meza ni benshi gusumba bajya sinzi ngeno zihamagara ziga nyene burabugirire je sinzi no zituka no kuzituka ariko reka ndababwira yuko umuntu ariko araguca intege niba ariko aragutera intege nuko rero reka ndabasabe ko mugira subscribe kuri channel ya Inyishu Media mu kubandanya mukurikirana amafilm agakino ko buzima ejo tuzobandanya ikindi gice tuzobandanya dukora dukeneye amakomantere yanyu murakoze.